Genome ndavuga wewe nyene uri kuragwana n'ubuzimu no munsi nagira ndakubwire ko muri inosi atanumwe azogufasha gukemura ibibazo ufise ubukene ufise no munsi amadeni ufise no munsi ibigeragezo ufise kuri ino saha ntiwitege ko hari umuntu numwe azogufasha kubivamo yaba leta yaba umuryango wawe yaba so canke nyoko baba bagenzi bawe nta numwe azogufasha muri uru rugamba. Mwene wacu nagira ndakwibutse kuri wenyene muri runo rugamba uri wenyene kuko aba bose wizeye ko bazogufasha nabo bafise ibibazo bibarengeye. Raba leta yawe uzi ibibazo ifise uzi amadeni ifise hanyuma nawe urahuricaye ngo leta byose izobikora. Raba abavyeyi bawe barakuvyaye baragukuza ubumugabo none uracabakeneye kubufasha bumeze gute? Abagenzi bawe wizeye ko bazogufasha nabo bari mu rugamba rwo gukemura ibibazo bibahanze. Ego barashobora kugufasha kandi ni vyiza gufashanya ariko si itegeko. Umuntu wenyene afise itegeko ryo kugufasha muri buno buzima ni wewe nyene, wewe nta wundi. Fata kanya wiyumvire neza uraba abantu bagukikije uzobona ko bose bazinduka bagenda ku rugamba kurondera ko hari ico bohava bafatisha gishobora kubateza imbere. Wibaza ko bitaye ku ngorane zawe habe na gato nabo bafise ibindi bibazo bibahanze. Reka rero kubaremereza ibindi bibazo. Urafata ugasaba ubufasha umuntu yabukwima ugatangira kumwidogera mu guca imigani ngo haturi hari abandi ngo ni ivyisi kandi bizoshira n'ayandi majambo yerekana ko mbenga ubufasha wari kurabasaba byari deni bari bagufitiye. Reka kwidogera abantu, reka kwidogera leta yawe, reka kwidogera umuryango wawe, reka kwidogera abagenzi bawe. Umuntu ukwiye kwidogera ni wewe nyene. Wishira ko amakosa kuko inosi ni y'abantu b'ingwanyi, abantu bavuka atana kimwe bafise ariko bakagwana mpaka bashize ku ndoto zabo. Ushobora kuba bavukiye mu muryango byose vyuzuye, firigo yuzuye amata n'ibindi bisanzaye ngaho ndetse no gufungura bakaba bugutamike. Ariko hari abandi bavuze atana kimwe bafise, bavukiye mu bukene ndetse no gufungura rukaba urugamba rudasanzwe. Bamwe muri aba rero bakuze bidogera leta ngo nta kintu kirabafasha, abandi bakura bidogera imiryango yabo canke abavyeyi babo ngo ntaco bakoze, abandi bakidogera inshuti n'abagenzi babo ngo ntaco bariko barabafasha muri buno bukene ngo kandi wabo vyuzuye. Nimba uri mwaba bantu ukaba uri kuranyumviriza fata ibigwanisho uje ku rugamba ariko runo rugamba urutangurire ngaho mu bwonko bwawe. Hindura imyumvire, ndasubiyemwo hindura imyumvire. Nta numwe azoza kugufasha kuko n'Imana wiri kuragora sinzi incuro yifukamira buri munsi ngo gukorera ibitangaza. Ariko nubwo tutavuganye ku kibazo cawe ntishobora kugufasha mu gihe wonyene wicariye ngaho urindiriye ibitangaza bizova mu ijuru. Haguruka rero ukoresha ingufu zidasanzwe waremanywe uje ku rugamba kandi ndazi uzorutsinda.